nawe je ikintu cyambere dufitaniye beef ubunebwe je biragoye kugira ngo twicane iminota 20 ubu buri wese masutwa ego abantu ntushobora kwanka ivyo bavuga kandi abantu ntushobora kwanka ivyo bakora kandi umuntu wo mutegeka ngo vuga ibi mugiye ashaka kuvuga umuntu ramureka akavuga hanyuma mu nyuma akazura abaho yakoshereje akamenya ko ivyo yavuze atari byiza kandi ivyo yavuze ari ubutumwa muri make no vuga ko Oh yes, bonjour et bon après-midi à vous tous, c'est your boy Sten Promora aka Update Man from Sten TV. Worldwide nk'uko nsanzwe mumenyereye dukora cyane kugira dushobore kubazanira update news zose ziba ziriko zirarengarengana ko hirya no hino na cyane cyane muri entertainment yacu ya Buja Flavor. Uno munsi twashoboye gutegwa ibakwe no vyitwa ibakwe kuko nahuye n'umuntu narondeye cyane mu kiringo maze nkoro uno mwuga nayo naramwifuje cyane ariko uno munsi namuhawe no munsi kugira nshobore kuganira nawe byinshi ndamubaza ibibazo byinshi bimwe byose mwe mwibaza dushobore kubironkera inyishu hamwe twese biciye kuri runo rubuga rwacu rwa Sten TV worldwide. Kuri utarakora subscribe no gusaba kwanza imbere ya byose ko umaze gukora subscribe hama udukurikirane from 1 to Z kugira ushobore kumva byose tuza kuganirira muri kino kiganiro mbidata. Turaguhaye kaze kwanza turamukiriza abakunzi bari ko baradukurikirana nawe ko ndazi bari bigere bakubona uhejeje ya mbidata wabereye kwanza papa neza sana bro novuga neza na neza kuri umuririmbyi benshi je sinze kubivuga mu kiganiro mugabo iyo umuntu ari karakora hari ukuntu naje bihora binshikira nkasanuka navuze amateka yiwe mu ijambo rimwe ibikorwa vyiwe bikanjamo nkabisanuka nabivuze uko nyene numva bivana n'ibikorwa abari karakora novuga neza na neza wewe kuri umwe mu baririmbyi bakora cyane kandi umwe mu baririmbyi badacika intege umwanya ku mwanya baba bari update gukora cyane kuri MB data byo bivuze iki byo bimufasha iki gukora cyane kuri MB data nubwo ko ari nk'ubuzima bwiwe kuko umubiri utari kurakora umuntu acapfa niyo kuraje mbona ko kumenga mugena ariko ndakora umuziki cyangwa ntari ko ndakora nko bikwiriye mba ngeranwa ko kumenga napfuye muri je kuko ikintu si ikintu nize ku muntu ikintu navukanye kandi nakoranye kandi kindimo cyo navumye aha ariko baravuga ngo urumva ngo baririmbye hariho kwifunga kugira bakumbuza abafanzi babo nga kuri MB data ntigira tubibona urumva nye n'umwanya ku mwanya hazi igihe kirekire n'ukwezi kumwe indwimwe gisheshe tuba twakibonye brother anze ndakubwira ikintu urafise kwifunga kugira ngo ukumbuza abantu gacu usanga aho wagiriwe bakwibagira ahubwo ego just numva yuko umufana kugira ngo agukumbure ari ngombwa kugira ngo ureke gusora uririmbo ahubwo kugira ngo umukumbure uramuhereza indirimbo kareka kwanza kuboneka ukamuhama indirimbo ukareka ibikorwa byonyene bikivugira kubyo yipfuza kukubona ukaza kuza kumushikira ibintu byabaye neza yari yiteze kukubona tu akakunezerera ibintu nk'ibyo nyene ya MB data novuga mu ndirimbo zawe ndashobora kuvuga nko ku ndirimbo yawe nshasha Karimba ni Karimba muga hari indi pronunciation nkunda kumva Karimba ya naga pronunciation kawe novuga ukunda gukoresha muntu nzeye mu title bwawe yirekeremo ya amatitle yawe ku ndirimbo hari ukuntu menga aratangaje cyane uba wisunga iki mu kugira ushobore gutora title y'indirimbo yawe benshi bikunze kumbaza ngo bivahe ubanzi ki wisunga iki biratangaje je novuga yuko nanje ndabibona kujya nyene sinahura gusa ico nisunga biri mu ndirimbo akaba ari byo biza gusa ni na title yirekeremo urumva hari habashobora kubinsiguro itandukanye turashobora kuvuga kujya ndirimbo yirekeremo we wayise wisunze iki kuri target ya kuri target nisunze ku kintu iko urabona no muri mucegeranyo cyose ari kintu kimwe bafatirako nko for example tuvuganye ibintu turi twese ari kintu dufatirako kimwe cyane dukoranije kugira ngo tushobore kugira ico cegeranyo cyo kintu kimwe uco kintu kimwe nico kiza kuva kiba kirimo ibintu byinshi bisigura ico kintu cyabatumye ivyo bintu mwavuze byose biri ngaho kiba kiri mu kintu kimwe cyo cyabatumye mwicara rero no mu muziki no kuvuga no mu muziki rero niko bimeze kuvuga titre uyitora sero ni ushutora sero n'amajambo ari ndani muziki ijambo rigaruka cyane cyane ijambo mfumenga nigyo ritwaye amajambo ari ndani nigyo tora kugira ngo
ya abenshi baravuga ngo icyo ndirimbo ngo yerekeremwo urumva ngo wayiririmbye hariho kwaro ziri hagati yawe na madame wawe ngo kuvana kwa madame wawe na wewe ibyo byo gishobora kwitanga ku muco gute umuco agomba gutanga rega abantu ntushobora kwa nk'ivyo bavuga kandi abantu ntushobora kwa nk'ivyo bakora kandi umuntu wo mutegeka ngo vuga ibi mu gihe ashaka kuvuga umuntu uramureka akavuga hanyuma mu nyuma akazora abaho yakoshereje akamenya ko ibyo yavuze atari byiza kandi ibyo yavuze ari ubutumwa muri make novuga ko iryo ndirimbo ntayihuriye n'urugo rwanje kandi ibyo bavuga nta numwe bamuhiri wanje byose bava ku byose bavuga uko nyene kuko urabona mugabo bavuga ngo urukurukuru niyo nkuru urukurukuru niyo nkuru kandi inkuru nayo irafise kuba urukurukuru nakubali sana mzee jibu zako bana zinanikosha sana bana hari igihe bigeze kuvuga ngo we na Landry ngo hari ukuntu mudacana waka bivanye nuko ashoboye gukoresha novuga umusheri wiwe umukunzi wiwe mu ndirimbo zawe gatuma bamwe babigira koreation zigiye zitandukanye ntaco byabaye ko kandi nta n'umunsi byigeze bihaba mwari mwabivuganye none na Landry na kano Starboy yashatse gusa kuvuga imba yari karancokoze nyene akarancokoza kwera ko irya ndirimbo arayikunda cyane shiwawa mugabo cyaba ngomba ko cokoza ari kubijanye na bijya abamukubyo yani gutegura muko byonga byo nta cyuka byavuye bizana hagati yawe na Landry canke hagati yawe na Starboy ko yashatse kubatera nta cyuka byari kuzana kuko hagati wanje na ntuzi urumva hagati wanje na Landry nta beef ihari kandi nta beef ngiranira n'umuntu je ikintu cyambere dufitaniye beef ubunebwe Starboy nawe kuri Starboy yashatse kubateranya na Landry oya ni aduteranije na Bob Mujyana usho kuvuga ati abantu n'abameka barazi nyene bavugana barazi nyene baja barazi nyene bagira ibintu nk'ivyo nyene nuko nayo twotebura ukambara ati wewe umugore wawe je n'udemu yanje ya turiko turavugana n'umuririmbyi ariko rero barifuza ko ushobora kubakorera kwikora mu gahogo imbere yuko tujya kuri iyi nshasha Kalimba tumaze tuje kuri yerekeremwo kwanza why ni indirimbo nkunda cyane bivanye n'ingene ikoze na beat yayo why narayikunze cyane byarashitse ndagukunda niwe rukundo rwanje rwa mbere kuko umutima wanje ugukunda ukabifata nk'uburofa why my girl hakagera igihugu ginduru kugira ngo dushwane nanje ndabibonye bikange umutima tutihange nawe nakubali sana ya nuvuga ko indirimbo zawe nyinshi zikunze gusohoka ziri kumwe n'ama video na cyane muri kino gihe ariko indirimbo nziza kandi iririmbye neza yanditse na neza mugabo video yayo turayibona kugeza kuri uno mwanya buri munsi nitwirirwa tunezerewe hari n'umunsi bishika tugashavura no mu buzima bwa misi yose no mu bikorwa bya misi yose byose bigenda birahinduka no munsi uri kuranwa akanyobwa ejo hari umunsi uzokwarura rero ibintu nk'ivyo niko bitegereza kumenya tutegereza kumenya no mu kazi kose tuba turimo yuko ivyo nyene bitegereza guhinduka sindirimbo zose twoshokora amafaranga nkora video zizindi sushobora guca mvuga ngo ngomba gufata byose ndabikorana ama video ntegereza kora kwanza kunsigaranye n'ubufu Brian mushaka nkora akazi ce nawe ukana nibishoboka cyane bangaye Brian Smith ariko biravuga ko yoba ari nkawe muri uno mwanya yoba gushigikiye cyane mu bikorwa by'umuziki wawe nawe tukaba dusanzwe ari wo muhinyanyuzi w'indirimbo zawe cyane naho nyene byo bica bisaba kanoti mu gihe ari wagushigikiye erega uko byo babiri kose bisaba amahera bisaba amafaranga amapesheni n'inyamba ndakubaza ikibazo uno munsi bakugabiye imodoka none baguha imodoka uvuze ngo urakenye baguha imodoka uzoyinyonga atagitora niya hera amavuta uzuye twata amavuta arimo kila kintu cyose gisaba amahera ushaka ufise ikintu uvuga ati telefone ndafise ntuzoshobora kwikoresha tamayinite irimo tegereza kugurira amayinite kandi simiri ni gishoboka kila kintu cyose kigizwe n'ikindi kuvuza umuziki navyo umva navyo nyine yashobora navyo yafise kuyiturna mugabo hari ibindi bisaba amahera ama location bagwaye iki ibintu nyene ya uno munsi uriko urashigikirwa na Brian Smith mu minsi yahera gato twakubona muri MA Production itandukaniro riri hagati ya MA Production ni ya management ya MA Production ni ya Brian Smith kuri wowe ubona ari nkiya itandukaniro riri kandi rinini ico nzi itandukaniro rya hafi kandi niturundi tuje kurengo twasabe twongere twayuzwe bishoboka gusa itandukaniro rinini rirahari kubera ko ivyo muri MA byari byakahise ivyo muri nawe house ndi kumwe na Brian Smith ni byo no munsi urumva ko ibyo duha agaciro kahise nta gaciro kagiranika akahise gusa bavuga kahise kubaka kazoza na akahise kubaka kazoza kagafasha gutimba nikagafasha gukomera kagafasha gutimba urumva bya MA Production byagufashije gutimba muri ku
ikintu woba warungutse mu gihe woba wari ukiri muri MA production utazopfa wibagiye cyo bari nk'ikihe ikintu woba warahomvye muri MA production cyo bari nk'ikihe kuri MB data bo naco nahomvye kuko byose byambereye inyungu kuko je mu buzima kungene mbayeho ndakunda abansi cyane nico gituma barampimbara cyane ico cyambere naracungutse nico ciza cyane gusumba kandi ikindi naco nahabonye ibintu byinshi cyane byatumye nkomera no kumenya ingene ntegezwa kubana n'abandi ego turavuye muri kariyeri yawe yakahise gatoyi reka tuze ku vy'uno munsi ku bikorwa vy'uno munsi ibikorwa vyawe tugende ku ndirimbo yawe nshasha gatoyi uduhe akapera abatarayumva bashobore kuyumva baronke n'uburyo bashobora kuyikwirikirana ku rubuga rwawe hama tugiye rimwe canke kabiri dushoboye kuyiyagako kalimba kalimba ukumunda malo nirabyumva kalimba kalimba ukumunda malo ntibabyumva fumbisha umwotsi hashe ntihabona fumbisha umwotsi hashe mama nawe ego narakurikiranye ibiganiro wakoze kuri Hitop TV nakurikiranye ibiganiro wakoze kuri Bishop TV gerageza gusigurira abakunzi bawe n'abakunzi basanzwe bakurikirana izo televiziyo ijambo kalimba ku ndirimbo yawe nshasha insiguro yaryo mugana natwe kuri Sten TV Worldwide turafise abantu basanzwe badukurikirana badashobora kuba bakurikirana izo mbuga kandi bifuza kumenya iryo insiguro y'iryo jambo turashaka muri uno mwanya shobore kugira icyo rivuze ko ryo bari sigura iki kuko mu kirundi ntiturimenyereye ijambo kalimba ikungene kimeze no kuvuga beshi ndashaka kandi gutwenga abantu bagomba ngo kalimba bakavuga ngo kalimba ngo kuvuga navuze ngo akantu kimba nomba bashatse uretse ko ari gishegu nyene ko ndavuga ntago ari gishegu kalimba na kantu zakayisima kamera za kubereka kuri YouTube kariko kameze nk'ikembe ikembe rarizi umenga kari mu kantu umenga na kantu kameze nk'akato ndakabona kajya baca bashira ko bukamba bubiri nka burya bw'igitari mugabo ubukamba ukuntu ugenda mugabo ufise ubuntu umengana uburyo ugendura kwita ko ndabubona burya ukuvuga kera babukoreye bo bakora urabona kujya kwimombo fili ubuti bwari ko bwari bumeze bakubita kubuntuze ugasanga n'ubuti ubaho bagenda barakubita ko ugasanga usama melody atandukanye yani ko niko kajya bita kalimba sabe nashatse kuvuga ko urukundo rwanje nawe cyangwa kumwe twari dukumburanye muri ako kanya umunezero dufise ni nkajya ama melody nakubali sana ndibaza bari bafise amakenga kuri ayo mati indirimbo ziwe muriko muragerageza kumva insiguro igituma ayitiri indirimbo ziwe kenshi kunze kuzitirira ayo majambo ariko MB data wewe novuga ko urumwe mu baririmbyi bakunze kuzana impano nshasha muri entertainment byo biba bifise inyungu yahe kuri MB data yo babigira kubera iki Ujeke na management just mo shaka kubijamwo kubera ko hari ibintu ushoye gusangana uri kuravuga ugasangana birashoye kugukwegera mugabo kenshi cyo ntamvuga ukuri namamvuga ukuri nkavuga ati byerekeye n'ibya management mu Burundi tubireke kubera ko biragoye kuko urabona muri zo vuga ngomba ko manager w'umuntu kuvuga sukumufata mu mugongo ahubwo nukumuba en charge kuri kimwe cyane gose kumufasha muri ibintu byose agenda akora nariko ndavuga mu ndirimbo zawe uri umuririmbyi ukunze guha novuga gufashwa ukunze guha collaboration kuzana abaririmbyi bashasha muri entertainment mu ndirimbo zawe dukunze kuhasanga abaririmbyi tutamenyereye cyane kuri wewe byo bifisa kunguka kahe byo babiri kuri target ya bo akunguka mfise ni kanini cyane kubera ko mba ndiko ndafasha kazoza kejo kandi kindi naco je shaka ko twari tuzokoma ari twebwe shaka ko nabandi bazoza bagashigikira umuziki nabo bakazoza nabandi bakashigikira umuziki gutyo umuziki ukaba mwiza burya twenga mu Burundi twe tubona kumenga umuziki urasanzwe mugabo kuri je umuziki ntusanzwe umuziki ni kintu gikomeye cyane kandi Imana yakimpenda gikunda kandi nawe yabimpaye gikunze kubera yuko muri mako turagiye kora mu buzima turimo tubahe ubuzima bugoye kandi tugenda turaca mu bintu bigoye muri bihe tubigoye tugenda turabona canke ibihe bigoye tugenda turacamwo bigenda biradutuma natwe tubayesubira ku bintu tuba tugomba kuvuga ati tugire abantu canke twigisha abantu kuvuga ni ikintu gikomeye ntitugifatire nk'ikintu gisanzwe kuri je muziki urakomeye wampaye waranyubakiye umuziki wampaye déplacement umuziki warampaye abagenzi umpabansi warampaye n'abakunzi umuziki warampaye kubahwa yani
novuga yuko umpereza challenge nyinshi mu waguhaye n'ijambo mu butarugiramo kuko ntari ndabifise kandi kuko ntari ndabiziga hari naho ushoboye kwinjira uto kwinjira bivanye n'uyu muziki rero niguto ncamvuga ngo umuziki ngo ni mubi mweze gute bivana uko ngene witwaramo rero igituma je ndabikora bijya mbashaka ko twese duharanire kugira ngo umuziki bavuga ko umuziki ari nk'igi badufata ko umenga tubitandero bavuga ngo ubugeregere Obelix niwe yavuze mu kijanye twakoranye yuko kera kandi n'ubu bakibivuga gato gato ngo umuziki ngo nabanyatugenegera bari bavuga ko turi abanyabugenegere rero ikintu ca nyamukuru rero nuko ndabikora kugira ngo twebwe uko turi no musi hari nabandi bazoze bari mu gibanza cacu no musi aho duhagaze bazobe nka twebwe ariko bazobe nkabo bazanye yindi hinduka gusumba ibyo twe twari dufite ibyo mwe mwazanye mugabiciye ku nzira mwebwe mwabaciriye ko bavuga yuko umuziki w'u Burundi utariha umuziki w'u Burundi ariko yayata abo bushobora kubabwira iki ushobora kubabwira yuko bibesha ahubwo ni nkako kundi umuntu ashobora kubwira ngo ibyo ashaka kurakora ntibyunguka kandi uziko bikorereye umuryango hariho umuririmbyi umwigeme mwashoboye kuririmbana muri timbirako narumvise mu kiganiro wakoze kuri Hitop TV waravuze ati yarakubereye ikigaba urya uyu uzanye muri nshasha ntiwifuza ko yomera nkawe urumva mu bibazo bariko barakubaza niki ikintu yo baragukoreye cyo cyarakuba bona kintu yankoreye cambabaje ikintu cambere je kungeremeze ndabazwa no kuba nkoranye n'umuntu uyo muntu dukoranye intege canke inguvu yarafise akazipfusha ubusa kandi zari kuba inguvu zikomeye ni byiza ko haba inguvu zikomeye ugazikoresha ku mwanya wabyo uko bikuriye kandi uko bibereye hakukora ibintu bidabereye mu mwanya wabyo bitabeye bidakwiriye sawa mbashaka nukuvuga nkawe nk'akarorero uno munsi urakoze ubonye izina riraduze uca usubira inyuma kandi ongero yayata ntibishoboka uca intege bakufashije kugira ngo ushe gushika ni bya bindi navuga ngo kwifunga baca batangura umva usanga uri kurataka usanga uri kuratakara kandi uri kuratakaza ni byiza no kumenya aho uri ni byiza kumenya icyo uri ukamenya yuko uyo mwanya wahawe hari n'abandi bawukeneye iyo atabawe hari n'abandi bari kuhaza ikintu nk'icyo nyene ego mu ndirimbo zawe turicari ngaho nyene cyo kuvuga kuduza new generation kuzana ingabirano nshasha muri entertainment dusanzwe tumenyereye hari abavuga ati none mbidata mu ndirimbo ziwe egarazana ingabirano nshasha muga cyane dukunze kubona yibaza ku bakobwa mbega abahungu bobo byo bigenda gute ntibakorondera kugira shobore kubafasha canke byo bifira he abahungu ndabafise benshi mbere ubyumve ko ari benshi igituma ari benshi ni kubera ko nabo hari ibintu twamaze gutegekanya ko nabo dutegeza gukora mugabo ntibiratangura kwigaragaza ntibiratangura kwigaragaza urumva ni yari epoke y'abakobwa urumva abakobwa bo twapanze baheze dufata abahungu nabo barahari kandi bafise n'indirimbo zikaze bari kumwe na MB data indirimbo ese ngo twe turi kumwe oya habe namo muguzoba wafashije mugabo nugufashanya je ndabisubiyemo nta buryo mfise nta mafaranga mfise ariko uko mbayeho kose ndabishima kuko ntawe ngiwe ico conye cy'agaciro hamiga ikurikira ico nshoboye je gukora ndagikorera abantu ico nashoboye naco ntarumva mba ntagishoboye ntaco shoboye gukora ko ataco mashoboye cyo tuma aravuze ati Brian aravuga ati reka twicare dufate dukora ikintu kimwe tuza turafasha abaririmbyi umwe tumufashije audio tubuza amafaranga ya video umuca mukorana hama twasha turondera amafaranga ya video tukamukorera indirimbo tukamusura nkindi akaboneka incuro zitatu tukamurika akagenda kabandanya kwiwe gutyo umuziki Burundi wotera imbere nitwe two turagaza n'ingo management kwa usanga two turatakaza usanga two tugendera mu bintu bidashoboka mperuka kumva ngo na Brian wamuzanye mu muziki ko yanavutse ko dufite indirimbo dufite indirimbo ijya mu ji byagenze gute kugira ishobore kumwimvira ko nabashobore kugira icyakoze namwimvira ko arazi kuririmba mugabo ijwi ntavyo muzokumva nico kibazo arazi kuririmba tuzomona imbere ya kamera oya ntazoboneka muri kamera niba aho ndibakubwira ngo muririmvye inyuma behind the camera ikintu cyagoranye cyane muri studio kuko bavuze yuko indirimbo yarahejejwe gukora kuri nyene nk'umuntu adasanzwe amenyereye ibintu byo kuririmba ikintu cyo cyaragoranye cyane kikakuruhisha uri kuramwerekeza akora uko cyo bari nk'iki oya yararirimbye neza nta kintu cyahabaye Niharagira ego industry umuziki wawe muri entertainment muri uno mwanya imbere yuko turangiza ikiganiro uyibona gute umuziki wawe ubona gute muri industry ya 257 Jenda ubona neza cyane igituma ndabona neza cyane kubera ko uko ndiko ndagenda
n'ibibazo nahitiyemo none musi ukungene meze mbona ihinduka rinini cyane kandi ndashimye ya nco gituma mvuga ati Imana ishimwe ku bwa buri kimwe byose ndashimye. Hari n'abantu bavuze ati giyo mbaye mu bidata ku bintu byanshikiye urumva ati giye mba narabihagaritse canke nkafuma ndabibindi bintu nkora ibintu byo kuririmba ibintu biriya sirwago yaciyemwo byo kwiga cyane imbuga zari zigeze kure zari zikwirikiranwa n'abantu benshi bigatuma ko igikorwa kigashikira abantu benshi byoroshye zigahagarikwa zikagenda zikaburirwa irengero ati iyaba nka jewe noba narabihagaritse. Turashaka kumenya kuri MB data niki kintu cyagumye kimuha ingufu cyo kubona yuko ashobora kubandanya kandi ibintu byiwe bigasubira guhagarara nkuko byari bihagaze. Kimwe novuga bro umuntu yagutuririye inyubako akagusigira ububiko ntabakwishe razi gituma we baje ko yaturiye inyubako ariko ububiko bwanje n'umutwe wanje ndabufise uno mustugiye kuraba channel YouTube yanje igeze kure gose rero ibyo tubyihoze kuko byose bikora Imana kandi mu gihe ukora ikintu uri mukuri kandi utaringaga cyangwa utari kura uri by'abandi kuragira nta muntu abandi nishe nta bintu nibye nta muntu nibye nariko mparanira ukuri kwanje ukwihangana kose ibiki urumva ni gute ari gushobora gukora ikintu kigasubira inyuma. Sesa ni abantu benshi babandanije biye nje gituma je shobora kubwira abantu munsi abantu bose bazi ko banciye intege bakavuga ngo byararangiye bagiye kugwagiye kugira iki ndibaza umuvuduko aho bawuboneye kuri ndahwera guhera kuri ndahwera gushika kuri no munota no ndibaza bose bace baceceka cyaza niba bangaye niba kuri no munota no saha kugera kuri Kalimba ndashima Imana kubera ko ibintu byose biriko birawe ku mugambi w'Imana nje gituma shobora kuvuga ati nimba uri kurafasha umuntu cyangwa ujya mu cameraman uri kuramufasha mufashe ku mwanya mwiza ejo niyamara kugira ati genda rushe cyangwa kabona agakosa gahari ataguhanure munaniranye muravugana neza muvane mu mahoro ko ntimuzo muzohurira kandi mugizo kwifuza gukorera umuntu inabi uzumanze kwanza uyumvire kubwa umubare urafise abana nanje mbafise abana jemba mu gukorera yumvire ku bana biwa uzosiga kubera ko ntuzonzohurira nabo cyangwa wowe uzohurira n'abana biwanje ejo ikibi kirakura bro tureke kubesha kibi ntigipfa bavuga ukora ikibi nabo kagwerekeza abantu batibagira abarundi ntibibagira rero ni byiza gukora ikintu ugakora neza hamwe ukuri kukabana kirenganira ya imbere yuko turangiza kino kiganiro ndipfuza kumenya MB data nabahe bagenzi adakunda guha umwanya cyane kuri we ni nabahe bagenzi ashobora guha umwanya kugira bashobore kuganira byinshi gutera stories zigiye zitandukanye. Boje kira muntu wese n'umugenzi wanje umwansi wanje n'umuhemu mugabo hari habo umwanya muremure n'abandi bantu je biragoye kugira ngo twicane iminota 20 ubu buri wese umasutwa ego iminota 20 uvugiye ndiko ndakubwiza ukuri iminota 20 kwiye ufuma mpaguruka nkagenda nkagaruka kandi kwicara mu kurangiza rero kino kiganiro turasavye wikore mu gahugo ku ndirimbo yawe nshasha Kalimba ku gitero cya kabiri hajya ku gitero cya kabiri waje wavuye mu gisagara siniheze uwo nkunda yasokoje neza Mose sinjama nuyo nyene nanje siniheze uwo nkunda yasobetse neza reka tubashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro ni MB Data Boy niwe twari kumwe mu kiganiro cy'uno munsi tubasaba kumukurikirana cyane ku mbuga ziwe zigiye zitandukanye haba Facebook page YouTube yiwe Instagram imbuga zose asanzwe akoresha na cyane mu kumushyigikira kuko yaciye muri byinshi mu kwibwa imbuga yasanzwe akoresha zari zigeze kure turipfuza hajya zari zigeze ahubwo izari karakoresha no munsi ko ziharenga France ni cyinshi ya tubasaba namwe kudushigikira cyane kuri n'urubuga rwacu dushobore gutera intambwe duteze imbere n'igihugu cyacu ndipfuza mu mwaka umwe ko nzoba ngeze kuri 100 y'aba subscribers TV yose izobiri ngaha mu gihugu cyacu zizoba zimeze nka ziga tubona mu Rwanda muri Tanzania abaririmbye bacu tukabona bamaburi indege dushigikirane dukundane dukundi byacu turabakunda cyane nayibutsa kuri mikoro ko mwari kumwe na Sten Promora aka Update Man. Hivi ni kweli raia wanapenda kusikiliza muziki wa mastaa wetu? If no, ni muziki gani wanaopenda kuukariri na kuuimba wanapokuwa mitaani kwao? Hatujui pia lakini tunasikalia kwa juu. Muda wa kuleta zile taarifa za mtaani umewasili. Nokwicarana.